tugira dufashe uwo mukobwa canke uwo mumama afise ukwezi kumara iminsi 21 tumufashe kumenya guharura umunsi we wa ovulation, tumufashe kumenya guharura iminsi azobonana n'umugabo wiwe ntasame inda, iminsi azobonana n'umugabo wiwe agasama inda. Ndazi ko abakobwa benshi canke abamama benshi bino bintu batazi kubiharura, ariko uyu munsi nibaza ko muza kurara mumenye ingene baharura ivyo bintu. Nimba nawe ukwezi kwawe kutamara iminsi 21, tubwira iminsi ukwezi kwawe kumara muri commentaire, hama dushobore kugukorera video nawe tukwigisha ingene uharura iminsi yawe. Nimba ufise ukwezi guhindagurika naho hino bitubwire tugufashe, turahari ku bwanyu. Kazi cyane, amazina yanje ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi. Kazi cyane rero dufashe uno mukobwa wacu kumenya ivyo bintu. Umukobwa wacu yafise ukwezi kumara iminsi 21, yatubwiye ko yabonye amaraso canke yagiye mu maregre itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu, niyo Mars. Twamaze kubigira ngaho uwo munsi yagiriye mu maraso, ukwezi kwe kumara iminsi 21. Ciduharura iyo minsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ukuvuga umunsi wa 23 yaragiye mu kundi kwezi. Rero agomba kumenya iminsi abonanye n'umugabo atazosama inda, iminsi abonanye n'umugabo azosama inda, iminsi abonanye akimenya n'umunsi wa ovulation canke umunsi gutegura uzosohokerako. Ivyo byose ugira ubimenye, umanza kumenya iminsi urubuto rwawe ruzosohokerako canke umunsi wawe wa ovulation. Rero kugira umenye umunsi wa ovulation ufata iminsi ukwezi kwawe kumara iminsi 21 gukuramwo iminsi 14. Twabigize 21 gukuramwo 14 ni ukuvuga ovulation yiwe izoba ku munsi ugira indwi w'ukwezi kwiwe. Apana uyu munsi w'indwi wa calendrier, ariko ni umunsi ugira indwi w'ukwezi kwiwe. Ucuharura uhereye aho yaboneye amaraso, yagiye muri regre itariki 2, uwo munsi wa mbere w'ukwezi kwiwe. Kugira rero umenye umunsi wa ovulation uharura umunsi ugira indwi w'ukwezi kwiwe. 1 2 3 4 5 6 7 ni ukuvuga ovulation yiwe yabaye rowiti, ariko wari umunsi ugira indwi w'ukwezi kwiwe. Rero nabwiye umubiri w'umuntu urahindagurika, twegeze iminsi 2 imbere, ni ukuvuga ovulation ishobora kuba ro 9 canke kaba ro 10. Ariko normalement cyangwa mu mategeko cyangwa ko bitegerezwa ovulation izoba ku munsi ugira indwi ariyo rowiti. Ariko kuko umubiri w'umuntu uhindagurika, nico gituma tuvuga ati ari gihe yoba ro 9 canke kaba ro 10. Twegeza n'iminsi 2 inyuma, ni kuvuga iminsi 2 inyuma ni nga ro 7 na ro 6. Ni ukuvuga ovulation ishobora kuba ro 7 canke kaba ro 6 kuko birahindagurika. Ariko uko ubuhinga butwereka cyangwa uko ivyigwa bitwereka iyi rowiti. Rero ariko kuko umubiri w'umuntu uhindagurika, cyo gituma twegeza iminsi 2 imbere n'iminsi 2 inyuma. Iyo rero niyo minsi yiwe ya ovulation. Rero umaze kumenya iminsi yawe ya ovulation, ufise amahirwe menshi cyane yo kumenya iminsi ni wabona n'umugabo uzosama inda n'iminsi ni wabona n'umugabo utazosama inda. Duhereye ku minsi ni yabona n'umugabo wiwe azosama inda mu gihe afise ukwezi kumara iminsi 21. Iminsi ni yabona n'umugabo azosama inda ni iminsi nyene ya ovulation, iyi ro 10 gushika iyi ro 6. Ariko twongera ko n'iminsi ingahe, iminsi 5 imbuto z'umugabo zishobora kumara mu bihimba by'irondoka by'umugore zirindiriye urubuto ko rusohoka. Iyo minsi rero tuyongerako duhera nyine kuri uyu munsi wa nyuma ashobora kuboniramwo ovulation yiwe 1 2 3 4 5. Nukuvuga guhera nyine kuri uyu munsi yaboneye ko amarega cyangwa uyu munsi nyine yaboneye ko amaraso gushika itariki 10, iyi ni minsi ni yabonana n'umugabo azosama imbanyi. Ariko nk'iro 1 Mars ni yabonana n'umugabo we ntazosama imbanyi. Ni ukuvuga azosama imbanyi ni yakora imibonano mpuzabitsina guhera kuri uyu munsi wa 2 gushika ku munsi wa 10. Iyindi minsi yose isigaye rero iyi tariki 1 guya iro 11 gushika iro 20 aho kwezi kwe kuzoherera, iyi ni minsi iyi ni yabonana n'umugabo ntazoshobora gusama imbanyi, kuko iyi minsi urubuto rw'umugore ruzoba rutagihari rwafuwe. Aho hose urubuto rw'umugore ruzoba rutagihari rwafuwe. Ni ukuvuga iyi tariki 1 ukaca usimba itariki 11 gushika itariki 22. Iyi ni minsi umugore afise minsi ukwezi kumara iminsi 21 niyo yabonana n'umugabo atazoshobora gusama imbanyi.
nimba nawe uri umumama canke umwigeme wifuza kumenya bino bintu tubwira iminsi ukwezi kwawe kumara naho kuba guhindagurika. Aha turiko dukora ku bantu bafise ukwezi kudahindagurika. Rero ufise ukwezi guhindagurika canke kudahindagurika tubwire kugira tugufashe muri commentaire. Wibuke kugira j'aime, wibuke kugira subscribe, naho bitaha.